ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo narabazuye, oye bari abantu bapfuye bagenda. Mwirembo TV. Turongeye kubaramutsa nshuti bagenzi, tubipfuriza umugisha bivanye naho umwe wese aherereye ndetse mu mpande zose z'igihugu. Hama ni Mwirembo TV nkuko munahamenyereye, ariko uno munsi turafise umushitsi w'iteka nkuko mumubona imbere ya kamera. Mushitsi wacu turabahaye karibu mwisange Mwirembo TV. Murakoze cyane. Muraho murakomeye. Turakomeye. Tubasabe muramutse abadukurikirana Mwirembo TV. Kambaze ndabashimire kora mwadutumiye. Ego. Neza Imana ibahezagire. Nizera ko namwe mukomeye. Nukuri tumeze neza. Ego. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikira Mwirembo TV. Amazina yanje ni Cyril Niyongabo. Ndumuvuga butumwa. Ego. Ndabimaze mu gihe. Imana ibahezagire. Amen. Mwavyumvise ko ari Cyril Niyongabo, rero niwe mutumire dufise uno munsi ngaha iwacu Mwirembo TV. Hama sinumva byinshi no mubaza, ahubwo atari uko na cyane cyane tubanza kumubaza tuti mbega Cyril Niyongabo ni umuvuga butumwa wo kuri Eglise iyihe, na cyane cyane kugira ngo cyo twibandaniriza ikiganiro cyacu. Jewe sengera mu ishingiro ryitwa Neno la Uzima. Neno la Uzima riri mu Ngagara y'Icumi. Ego. Nk'abadashobora gusobanukirwa neza ko numva ari Igiswahili mu Kirundi cy'iwacu. Ishengero ijambo ry'ubuzima. Ego. Icyo bisigura. Murakoze. Ego. Hama tutaraja kurembanze ntumirire abakunzi bo Mwirembo TV bagire subscribe, share ndetse na commentaire kugira ngo ibintu byose tuzaturashira ko bize birabashikira neza kandi bigere kure. Rero akanya nakanyu na cyane cyane mushobore gusabikaniriza ivyo mwateguriye abariko barabakurikirana. Murakoze cyane. Munyemerere twaze dusenge gatoyi. Ego. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndaciye bugufi mu nyonga zawe mwana. Ndagushimiye ko ushoboye kunshikana muri kino kibanza. Mwirembo TV umwami w'abami, uhezagire inombonesha kure, uhezagire abakozi bayo bose, uhezagire n'ijambo tugiye gusangira n'abantu batandukanye, abumva Kirundi, baba Barundi canke abandi bo mu bindi bihugu. Iri jambo mwa muri hezagire shikira abantu benshi. Data wo mwijuru turagushimiye n'aba bose bagiye kuryumva, ubahezagire mwami, rino jambo ribafashe, ribakore ku mutima, imbuto tugiye kubiba mwami zize zizana umusaruro mwiza. Urakoze Uwiteka, tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze rero. Ego. Imana ibahezagire. Amen. Murakoze. Tewe rero ncishe mu gatoyi ndumupapa yubatse. Ego. Yubakanye n'umugore umwe. Nk'abafise abana babiri. Ego. Inzira y'agakiza ndayimazemwo imyaka 22. 22 yose. Ego. Ivuga butumwa novuga yuko n'abandi arimazemwo nk'imyaka hafi 4. Niyo simiki. Ego. Murakoze cyane. Rero Imana yavuganye nanje muri igikorwa kivuga butumwa. Ego. Twari dufise nigisha ku mateme menshi. Ariko uhoraho ariko kunkora ku mutima arambwira ngo subira wigisha abantu kwihana icyaha. Yego. Mu mashengero menshi aho nagiriwe amahirwe yo kujya kuvuga ubutumwa bantumiye, kwigisha ku cyaha basa n'ababyibagiye. Yego. Barigisha imigisha, barigisha ibintu bitandukanye, ariko Imana irambwira ngo subire nigishe ku cyaha. Haleluya. Amina. Kandi Imana irambwira ngo abantu basigaye bakunda ibinezera imitima yabo, umugisha n'ibindi. Yego. Ngo Imana nayo ishaka kubwira abantu gusubira kwihana icyaha, utozwa indero. Yego. Haleluya. Amina. Rero iryo jambo ryo twagira dusangire namwe mwese muri ko muradukurikira aho muri hose. Nagomba dusome ubwa mbere
dusome mu Banyefeso 2 ndahera ku murongo wa mbere nshike ku murongo wa 6. haravuga ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibigabitanywe n'ivyaha byanyu ivyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'isi bigenda kirere niwe mwemu ikorera mu bantu b'intabari kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iby'imibiri n'imitima yacu bigomba kandi muri kameremere kacu twari abo kurakigwa nk'abandi bose. 4 ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu yatugiranye bazima na Kristo ubuntu nibwo bwabakijije yatuzuranye nawe itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana nagomba ngaruke gatoya. Iri jambo icyo bita ijambo ry'Imana rirahambaye cyane. Ijambo niryo Imana yakoresheje ngo nihabeho ibi bibaho. Nihabeho umucyo ubaho. Imana mu kurema ibyaremwe byose yakoresheje ijambo ry'Imana rero ni ikintu gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyahumetswe byose byahumetswe n'Uhoraho. Mu nkundire naho nyene ndahasome tuje tugaruka duhejeje gusoma. Yego. Turasoma mu cete cya 2 cya Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 n'uw'17 handitswe ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Haleluya. Amen. kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Haleluya. Amina. Iri jambo ry'Imana, haleluya, amina, iri jambo ry'Imana rifise ububasha ko ryahumetswe n'Imana. Guhumeka, ikintu gihumetswe n'Imana so guhuha. Oya. Guhumeka, Imana iravuga ukumvisha amatwi. Byo bita guhunduze, inspiré mu gifaransa. Ego. Ngo cette parole a été inspirée par Dieu. Ngo cette parole a été inspirée par Dieu. Oui. Abantu barumva Imana ivuga bakandika. Hanyuma bakazobishikiriza abandi. Ego. Iri jambo rero ry'Imana turiko turavuga ngo rifise ububasha kugutoza indero umuntu, kumuhana, kumutunganya, kugira umuntu w'Imana ari umuntu ashitse. Ego. Muri kino gihe abantu baragenda mu masengero bagatamba, bakaryoherwa, bakamererwa neza, bagaca bisohokera, bagataha, ingeso zabo zikaguma ari za zindi. Abakora ibyaha bakabana bakora ibyaha. Ariko rino jambo, iyi jambo uryumvise, ugomba ijambo ry'Imana iyo uryumvise ugomba kuririmbura ko mbere ino jambo rinyigisha igiki. Fata umwanya wo kuryiyumvirako. Ijambo bigishije mu rusengero ugomba gushika imuhira ukaryiyumvirako. Ego. Ukongera ugasoma n'irindi, kuko ntabwo tuzomenya ubugombe bw'Imana kuri twebwe tudasoma ijambo, tutarimbura ku majambo batwigisha. Na cyane cyane iri jambo rero ngo rifise ububasha bwo kudutoza indero. Umuntu atojejwe indero aheba bibi agakora byiza. Yego. Amenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Mu ijambo ry'Imana, Imana yaravuze ati ehe mbasize imbere umuvumo
n'umugisha hitamwo, Mhm. urupfu n'ubugingo N'ubuzima. hitamwo. Yego. Abantu rero barahisemwo ari benshi umuvumo n'urupfu. Si kuvuga ngo ni ibijuju, umuvumo n'urupfu hariho ineza biba bihetse, umugisha kanaka, Yego. umugisha kanaka bagahitamo uwo mugisha ufatanye n'umutego, abantu bakaca baja muri ibyo bagaheba iby'Imana. Iby'Imana urazi ko haraho bitanyaruka. Yego. Ibiri mu ibyaha nabyo Biranyaruka cyane. Ati niwakora akanya mukobwa niwaza tukaryamana ndaguha 100. Yego. Wa mukobwa urabona amasheki yabaye menshi mu ishure, uraza kundaba imuhira, turabukuru dukuramo iyo isheki yakunaniye umwaka wose. Yego. Mu minota 5 izo bivuyeyo. Ibyo ugasanga ibyaha ni hatari. Aho twasomye rero mu Banyefeso 2 hamwe natangura gusoma, haravuga ngo Imana yarabagize bazima hamwe mwari mugipfuye, mwishwe n'ibigabitanyo n'ibyaha byanyu. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo narabazuye, oye bari abantu bapfuye bagenda. Si kuvuga ko bari bamaze kuja mu mva. Oya ntibari bwashike mu mva. Ni ukuvuga ngo hariho impfu. Ijambo ry'Imana ryemera impfu zibiri. Uru rupfu rwo umuntu wamujana hariya mu kaburi bakamuhamba. Yego. Ni henshi ijambo ry'Imana ryagenera ngo nakarasinziriye. Asinziriye itiro ry'urupfu. Ariko icyo Bibiliya yita urupfu ni ukugupfa umuntu agenda. Ni ukuvuga ngo umuntu yapfuye agenda, umubwira iby'Imana bikamushisha. Yego. Akumva uri kuramukoroga. Wavuze iradiyo havuga indirimbo z'Imana akumva yoshira hande havuga ngo icyoma nkagira gutya, ngo gukanyemera, ngo ukuntu utambuka, ibintu be n'ibyo. Yego. Mucya mubibona. Yego. Bene uwo aba yarapfuye agenda. Umuntu yamaze gushikaho yitira afata ikibi akacita. Yego. Iciza. Agafata iciza akacita ikibi. Yego. Uwo yarapfuye agenda. Wewe baragukorofye. Wewe turiko turarya gaturire, wewe nturaba. Uzopfa upanze. Twebwe turiko turaduza amagorofa hariya. Yego. Wewe wabaye gute? Ubwo n'ubwenge bwo mu isi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo witandukanye n'icyaha icyo ari cyo cyose. Uyu munsi abantu bariko bariruka inyuma y'inkumi nziza cyane, usanga zifise imibiri kayangana, bafise amaforme meza. Yego. Ivyo wonye ijambo ry'Imana ntiriri kwemerera kugendana n'abo bantu. Wewe Imana iravuga ngo rondera umuntu umwe. Yego. Ugira umugore umwe yemewe n'amategeko. Abasigaye reka ibyiza wowe abantu beza wowe uzobaheza, ushaka kubiyegeraniriza bose, oya ntibikunda. Hanyuma rero ngo Imana yarabagize bazima hamwe mwari mugipfuye, mwishwe n'ibyaha n'ibigabitanye. Ndagarutse kuri rwa rupfu rwa mbere. Urupfu rwo mu buryo bw'impwemu. Umuntu aratambuka agenda neza kandi yarapfuye. Ivy'Imana birashisha, ibyaha biraryoshe. Uwo yarapfuye agenda. Rero ni ijambo ry'Imana n'ibigabitanyo nabyo. Ngaruke ku bigabitanyo kuko ibyaha n'ibigabitanyo biratandukanye. Bitandukaniye hehe? Yego. Mugabo byose Imana ibifata ko ari amakosa gusa. Ni icyaha muri rusange. Muri rusange ni icyaha. Yego. Ariko ni ukuvuga ngo icyo bita icyaha ni Imana ivuga ngo ikintu ugikore. Yego. Kiriya ntugikore. Nuvuga hariho akarimbi imbere yawe. Yego. Nturengane ngo ukore ibyo nakubujije. Ntusambane, ntiwice, ntiwibe, ntubeshe. Ibyo bikoze ni icyaha. Ibigabitanyo nabyo ni ukuvuga ngo Imana irakwemerera kurengana ngo shika hariya ukore kiriya. Raba abagwaye uti singenda. Gaburira abashonje uti reka. Abashonje bose muri iki gihugu urazi ko bangana. Yego. Nze kubagaburira. Abagwaye nze kuraba abantu ibitaro byose nkwira igihugu cyose. Urazi abagwaye bariyo. Ibyo babyita ibigabitanye. Ikimani kubwa gukora ntacyo ukora. Ikimani kubuza gukora uti ndagenda gikora rero ndabicyo. Ndagikorere n'icyo. Iyo cyose
ivyo bwa mbere ivyo byo gukora ivy'ubujijwe ni ibyaha. Ni ibyaha. Imana gusaba gukora ntugikore ni ikigabitanye. Byose imbere y'Imana biri mu mufuko umwe. Yaba ibyaha n'ibigabitanyo byose byose birica. Ego. Umuntu rero akora ivyo yaba woroshe yaba uhambaye ego yarapfuye kandi si genda mwishi. Oya. Nijambo ry'Imana ribivuga. Ribisobanura. Wowe uri kuranyumva ntabwo ngenda kubaha kuko sinje nakuremye, ariko ni ijambo ry'Imana na cyane. Ego rero icyaha kirica. Bwari ubwoko bwa mbere bw'icyaha. Ego. Bwa kabiri ngo hari icyaha bita icyaha cy'ibihe bidashira. Abantu bose bakurikiye Satani. Iherezo Satani azotererwa mu kiyaga cyaka umuriro. Abadayimoni bamufashije n'abantu bakurikiye Satani. Ico kiyaga cyaka umuriro nigo rupfu rwa kabiri. Nizo mpfu zibiri. Bibiri ivuga ego. Hanyuma rero iyo umuntu akiri muri uru rupfu rwo mu buryo bw'impwemu, umuntu yapfuye agenda mugabo agitambuka. Uru rupfu rw'umubiri ruje musanga muri ivyo bihe, muri iyo situation arimwo. Yego. Nta kabuza aja kwa Shetani. Rero kana umuntu kirazira ko avuga ngo nzokwihana ejo. Oya. Urashaka kuvuga ngo nzokwihana ejo ugahura n'imodoka ikahugonga. Kandi ejo urumva ivyaho ntavyuzi. Yego. Rero abantu bategezwa kwihana icyaha. Na cyane ku munsi. Kwiyeza. Intambuko ya mbere no kwakira umwami Yesu. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo twizeresha imitima. Yego. Tukatuza akanwa. Yego. Ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wacu. Yego. Kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Nguvyizeresha umutima akavyatuza akanwa. Yego. Aronka agakiza. Amina. Hanyuma rero ibica gukurikira mu nyuma nukugenda umuntu yiyeza asaba amaraso ya Yesu ngo amweze amutunganye. Nuko rero niko ijambo ry'Imana rivuga. Yego. None rero wowe uri kurankurikira ndakwinginze ihana icyaha. Niwe wiyizi nanje ndiyizi. Yego. Wihana icyaha. Reka rero mvuge muri make. Yego. Ibyaha bimwe kuko se no bidondagura ngo ndabiheze. Oya ni byinshi. Icyaha cya mbere ubusambanyi. Ubusambanyi ni icyaha usanga umengo kigezweho, gikunzwe n'abantu benshi, yaba kuri bato ndetse n'abakuze. Yego. Ndaza kuvuga imigwi imwe. Yego. Umwigisha, umupastori, umuganga, umukoresha, umubanyi. Yego. Ngaruke kumwigisha. Umwigisha ni umuntu yasizwe imbere y'abakobwa benshi kandi beza. Yego. Yigisha bamwubaha bamugamburukira. Tukiri ngaho nyene bakumvise amazina yanyu ndetse ko muri abavuga butumwa. Ariko hampande yaho musanze mukora iki? Abanyamakuru namwe ntimworoshe kabisa. Jewe naje ndumwigisha. Uri umwigisha. Ndumwigisha mvuga ivyo nzi. Bacha babitahura na cyane niyo mpamvu je mvuga nti reka aka kantu tukavugeko kuko bumvise kuri kusigura ivyuzi bitandukanye na wa wundi ariko asigura ivyo yumvise. Yego. Ariko muri ko muvuga ivyo musanzwe mubonesha amaso na cyane mubayemwo ariko ari mwebwe bo kuvyirinda nkuko muri ko maravuga muti reka ahubwo tunabivugeko ico bivako ndetse nico tuma bitagira ingorane. Kuko baye umwe nibaze ko abandi nabo bazokwivugira. Yego cyane. Yego. Iyo utumye ubutuki umuntu ngo izisigaye zikurabako ziba ziriko zirakuraba. Wewe urabwira abandi nawe ukibwira incuro nyinshi. Na cyane kuko utegeza kuyiherako. Bavuga ngo naho utanga icyo adafise. Yego. Rero uwo mwuga w'ubwigisha agenda umazemo imyaka 22. Yego. Simike murambabarira nabaciriyemo. Yego. Umwigisha rero n'umuntu umwigisha umupasiteri yama ari kumwe n'abakobwa benshi. Yego. Kandi beza. Kandi rero nabo bana hari igihe umwigisha bari katembera mu maranja akabona bicaye ukuntu ubyonye
akajisho kiwe kagatereza, yego, ariko ahamagariwe kwirinda icyaha. na cyane cyane Kwirinda icyaha ni ikintu gikomeye cyane. Umwigisha, pasiteri burya n'abapasiteri rero n'abantu bubashwe mu rusengero, yamana n'abaririmbyi, yamana n'abamama, haza mu rusengero abantu beza. Cyo kimwe n'uyu mwigisha, nuko arashobora gukwegwa. Kandi dufise uburorero bwinshi bw'abakozi b'Imana mbere n'abarongoye amashengero baguye mu cyaha cy'ubusambanyi. N'ababigisha harimo abaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, abayobozi b'amashuri baguye mu byaha by'ubusambanyi. Umuganga, kubera ko inagarutse ku muganga, umuganga wewe ni wa wundi afise n'uburenganzira bwo kubwira ngo kuri impuzu zose ndakuvure neza. Ariko hari abaganga umuntu ashaka kuvura iryinyo avuga ngo kuri impuzu zose. Ntabwo umuntu warwaye iryinyo yategeza kukura impuzu zose. Oya, wateza kumuvura aha ababara naho ni mu kanwa niho hari iryinyo. Ntuze igikorwa bahawe ni igikorwa gihambaye. Yego. Nagomba mvuge ko bose ukoze igikorwa neza ni umukozi w'Imana. Kandi ibyiza byose bimuca imbere agomba kwihangana. Yego. Hari amategeko bita deontology mu kazi, ngo iki kintu uzucyubahirize, ntuzurenga amategeko ajanye n'akazi, wubahiriza ibyo bintu. Yego. Rero nagomba ngaruke mbere no kumukoresha. Umukoresha nawe mu buzi aho usanga bukoresha harimo abasekreteri, abamama, abasa neza. Hari abakoresha baza babwira abo bakoresha ngo mbira kugira uduge promotion taza kubonana. Yego. Hariho n'abakoresha bamwe bamusanga bifitiye ibyumba birimwo imatera. Ugasanga umukoresha arazwi kuri icyo kintu. Hari n'abakoresha usanga baga ngo ushaka akazi karahari, urabanza turaryamana iminota 5 zo uronsa akazi. Ibintu bene ibyo ugasanga si byiza. Ndiko ndavuga mu kibano naho. Mu kibano ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Haba mu kibano haba mu kazi. Kirabujijwe yuko umugabo akoresha amayeri yose mu gutwara umugore wa mugenzi we. Bibiliya urumve iravyanga. Yesu yaravuze ngo nuwifuza umugore wa mugenzi wawe maze gukora icyaha. Bari bamubaje ngo Mose yatwemerera abagore babiri, wewe utwemerera bangahe? Aravuga ati umugore umwe. Abo babiri yabemeye mwabaye abantu b'intagondo. Ariko je ndavye umuntu natunga umugore umwe, ubuzo kwifuza umugore wa mugenzi we azoba akoze icyaha. Hanyuma rero gutwara umugore w'uwundi ni ibintu bibi cyane. Yego. Hari ukoresha ijunja ry'akazi, ijunja ry'inoti, agatwara umugore w'abandi n'amakosa. Rero niko tuvuze ngo abagore w'abandi n'abagore nabo bakora amakosa. Hari abagore bakora amakosa. Abagore ari ikintu bita abapfubuzi. Yego. Abagore bariko barakura mu myaka ugasanga bagenda kurondera abasore bakiri bato kandi bakabariha amafaranga. Ibi n'amakosa. Rero nitwavuze n'abamaraya n'ibiki. Oya. Nitwavuze mbere n'abaza kugerageza abagabo, abakobwa. Ikindi nacyo novuga, nashaka mvuge yuko abigeme nabo bashaka kugerageza abahungu. Yego. Ivyo birabaho. Ikindi nacyo aba batarubaka. Yego. Nta muntu n'umwe yemerewe kuja mu mabanga mpuzabitsina atarubaka. Yego. Ibi bavyita gutibanga. Mu Kirundi bavuga naho ngo gukurana indero runtu. Indero runtu wirinde. Umukobwa wese yagomba kuja kubaka ari isugi. Umuhungu nawe ari manzi. Byose bisigura kimwe atararyamana. Rero ibyo by'icyaha cy'ubusambanyi mbe ndabigije ngaho. Ntawo bivuga ngo abihetse. Oya ni birebire cyane. Turaje kubusuma. Hey, icyaha cy'ubusuma. Yego. Ubusuma rero ari abantu bagejwe ibigega amafaranga aho bakora, aho kubungabunga ikigega. Yego. Cy'abandi amafaranga bagushinze ukacunyotora, kandi unyotoye ntunyotora na dukeye. Dukwiye unyotora tunini tumwe dufadika. Udajeje ikigega nawe ari hejuru yawe. Hari abaza kuremera ujeje ikigega ngo zana inoti. Canke naho ndaguhe imitasyo, ndaguterere mu ntara
wowe uzofata bisi zingahe kugira ngo ushikeyo yego wakagira ubwoba bakacamuhereza amafaranga. Ibi iyo bikozwe n'abantu benshi mu gihugu yego birafise ingaruka, na cyane cyane ingaruka ubukene mu gihugu. yego Ibi bintu biratera ingorane. Byo mbe ndabigejeje ngaho. yego Hajya rero Yuda nawe ngo yaranyotora cyane. yego Yuda umwe yica Yesu. Hajya rero bamuzi ko icyaha cyo kwica patoro wiwe mugabo icyaha yakoze imyaka myinshi n'icyaha cy'ubusuma. Yuda bavuga yuko ari we yatwaza agasakoshi karimo amafaranga intumwa aho zigiye hose zose, aza aranyotora abika mu mufuko, anyotora abika mu mufuko. Icyaha kirakura. Umunsi umwe aravuga ngo nogurisha patoro ho noronka menshi. Hanyuma ni kubera yakoze ibitangaza bitandukanye, nibaza kumufata azobahongora amenyo. Ariko je no time nayibitse. yego Iyo mpemu yari muri Yuda iri muri aba bantu bazabiba. Bazabiba. Nico gituma rero nsavye wewe uri kuranyumviriza, reka kwiba. Ivyo bagushinze si iby'iwawe. Ry'umushara. Ukagira ubukene saba bakugurane. yego Uzoza yasubiza. Yego. Hari icyaha bita ubwicanyi. Wewe uri kuranyumviriza ubwicanyi. Mbese nta mpfubyi n'abapfakazi baba bariko barataka baririra Imana kubera wabiciye umukuru w'umuntu uze mu muryango. Bariho umwicanyi nawe ni ukuvuga ngo uwo muntu yari kirumara mu muryango, none arapfuye, ari inzirakarengane. Uwo muntu apfuye umuryango ugira ibibazo ze wenyine. yego canke newe yarafashije umuryango arapfuye, umuryango ugize ikibazo canke arafunzwe. yego Uwo muntu rero ukweza ingorane mu muryango. Abo bose bariko barataka babwira Imana amagogo barimwo kubera hari umuntu wabo w'ingirakamaro atakihari. yego Ayo marira ashikira Imana nk'uko amaraso ya Abeli yagiye ataka kubera yishwe na mwene wabo Kayini. Ivyo navyo umuntu akwiye kwihana. yego muri ubwo buryo uworoshe uhambaye umwe wese niwe yiyizi. Rero nagomba nshikire ikindi kintu bavuga bati icyaha cyo gukumira. Hariho ibintu ibi byo gukumira birashobora kwibonekeza mu buzi butandukanye. yego Gukumira ugafata umuntu abishoboye mu kazi, abifitiye ubumenyi n'ubuhinga, ukamwigizayo, ukazana umuntu mufise ikintu muhuriyeko, ni inshuti, musangiye ibi canke biriya, hanyuma umuteretse ahantu, aho hantu ntahashoboye. Ni wa wundi azoca amaze kuronka ico kibanza, azoca agaruka kugora wa muhinga ngo nuze ubinkorere, akaca ntanavuge yuko ari umuntu yabimukoreye, akaca bimukorera, hanyuma agatanga raporo. Mu gihe naho uwo ariko arabikora, iyo bibaye generalize mu buzi, ni ukuvuga ngo uyu abikora atanezerewe kuko icyo kibanza arimwo bamusizemwo, baramukumiriye kandi niwe wabishoboye. Icyo gitera umubabaro abantu. Nagomba nakubwira ikintu kimwe. Iyo uteretse ahantu mu kazi utabishoboye, biza kugaragarira mu mwimbu. Umwimbu urakoroka, umwimbu utakaza akanovera, nta terambere. Rero abantu baza batanga ubuzi, baze baraba abantu babishoboye, bataravye intara bavamwo, bataravye ubwoko, bataravye umugambwe, bataravye ibitsina, agishoboye kimuha gikore. Nyakubahwa munyamakuru, urazi ko ikintu gifatira abahinga mu kazi ari ugufatwa neza, na cyane cyane. Urazi yuko hari ibihugu byibana abakozi neza,
ibihugu bikiba abakozi bikiba abakozi bibakura mu gihugu bibajana mu gihugu cyabo mu gihugu cyabo, ugasanga ibyo bihugu bya rutura biriko biriba abakozi incabwenge. Ariko ni ubushakashatsi ndibaza bagira kugira ngo igihugu cyabo bivanye niyo ncabwenge babonye mu kindi gihugu ize gufasha kugira ngo habe byaterambere. Iyo ncabwenge nayo imaze kugenda ikijya kara mwo bahora bakorana ati burya hariho ikibanza hariya akarusho ngaha yego tuko turatera imbere tuko turamera neza. Incabwenge ibihugu vya rutura Amerika, Israel n'ibindi bihugu yego bishiramo akiri umwana bamubona hakiri kare, babita abasiriduweri geni, abantu bafise ubwenge buhanitse, bakabashyira no kuri programme zigoye cyane zisaba nyine abahinga zisanzwe. Abo bagenda bacunzwe n'abapolisi ntihage n'umwica n'umugirira nabi. Urumva ni itunga rikomeye kuri societe ndetse no ku gihugu bakamukingira bakamushyira kuri programme ikomeye cyane. Abo nibo baza bagira ibyo bita kuvumbura ibintu, bakavumbura ibintu abantu batari bwamenye. Ubushakashatsi urumva bwimbitse tubusanga mw'abo bantu. Hanyuma rero bene abo babashyira ku buryo bwinshi, azovamwo umuntu baramusizemo uburyo bwinshi. Baronse umuntu bagura rero abazimbutse ko ntibamwigisha iki, bamubwira ati tuzoguhemba ya fye, batwara igihugu kiko kiratakaza incabwenge, n'agahombo gakomeye. Kandi kugumya incabwenge n'agashara gafatika avantage tumwe ego ibyo bitiwe ari icyaha kijanye n'imanza zitabereye. Imanza zitabereye aho ndiko ndavuga muri za sentare harakora simvuze, hari abakozi b'Imana, hari abacimanza zibereye kandi batari bake. Mugabo mu Kirundi bavuga ngo nta mwongo buri sato ibitarondeho ibidahizwe. Abo bacamanza babyifatamwo nabi, no kuvuga ngo bakarya urubanza rw'umuntu kandi ariwe yari gutsindwa. Urazi ibikomere biza mu bantu batsinzwe kandi bafise urubanza, urazi uburyo bashiramwo kugira ngo bunguruze imanza. Ivyo bintu nukuri ni icyaha kibi cyane. Abantu bagenda barakomeretse imitima kubera barariye urubanza, nta buryo afise, ubundi amutanga igiturire none aratsinzwe. Icyo kintu nukuri umuntu wese ariko aranyumviriza abikora yihane, ukaba ubikora wihane, wemera ujya umushahara wawe ariko ntukomeretse imitima y'abantu. Si ba bantu none baca bagenda sentare ataco bamariye, baca basija guhana uburozi bakicana bagahana amashano ibiki n'ibindi. Hanyuma nje ko ntuzenya ibintu bita gutanga umushahara. Gutanga umushahara uwo ukaza watebye cyane, haciye amezi menshi, abantu barariye amadeni, abantu baramerewe nabi. Bene ibyo umukoresha yo babikora yihane. Wowe uri kuranyumviriza wihane, kuko hari imiryango ibiri kiramererwa nabi, hari abakozi baba bari baramererwa nabi, hariho n'abandi bakoresha wanashaka iyo umushahara uje awugabanya akinyotorera ku mukozi umwe agenda akura ku kintu, agenda akura ku kintu. Ibyo abakozi barabimenya bakavuga ati uyu mukoresha si umukoresha mwiza. Icyo ni icyaha kibi cyane. Rero muri rusange iri jambo ry'Imana tuko turavuga rigomba guhindura imibereho yacu. Iyo tugenda mu masengero twambaye amakositime, abandi bambaye imvutano, hariho abantu twanigiye mu kibano mu buzi tukabagirira nabi, Imana iraturaba igashavura, hanze tugaragara nk'abantu basa neza, mu imitima yacu imeze nabi. Nuko rero nibyo Imana yahora ibwira abanyisirayeli ngo ayo makoraniro yanyu y'agahebuza ndayazinutswe, ngo mwebwe mutanga ngo ikigira 10 no kunyabutongo, ngo ariko murya ingo z'abapfakazi, mukagirira nabi imfuvyi. Ivyo vyose nshaka kukubwira ngo ivy'Imana iravyanka,
Imana iravyanga. Ngarutse ku bakozi b'Imana, hari abakozi b'Imana usanga bajya kuvuga ku mateleviziyo bakavuga ijambo ry'Imana baratandukanye n'abagore bifitiye abahabara ku ruhande, ugasanga ijambo ry'Imana riko riratukwa, ijambo ry'Imana riko riratukwa, kandi ntabwo ari Imana yakoze icyaha, niho ariko babyitwaramwo nabi. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo muri Timote ntaho nateguye, havuga ngo umuzezwa shengero wese agomba kuba ari umugabo adafise umugayo mu rugo, aganje neza umugore n'abana bamuyoboka, avuga ati uyu mugabo niwe n'ishengero rishobora kurirongora, n'igihugu no mu nzego z'igihugu zitandukanye yoshobora kubikora neza, kubera muhira abyifatamwo neza. Aha ntitwovuga ibyaha ngo tubihetse, hari ingo ziriko ziratandukana kubera ibyaha. Anga umugabo intuzenya imbere yo kujana udufaranga muhira, abanza kutujana kumuhabara, abanza kujana kuri kontware mu kabare, abana batararonka minervare, uduhudu twarabatabukiyeko, bagingimwe ibijumbu gusa. Ewe mukozi w'Imana, je ntawo wivuga ngo abimare, ariko ndabwira umuntu, niko namwira wewe uri kuranyumviriza, na cyane cyane ni wewe wiyizi, ushobora mu byaha ukora bishobora kuba bitari muri ibi twadondaguye. Hariho ubuheshi, hariho n'ibindi byinshi cyane, byinshi gose. Garuka umenye neza yuko Imana yanka icyaha. Reka nyemerera nsome gatoyi. Nukuri umwanya n'uwanyu nimusome, kuko niko kanya natwe turonkeyo ko kugira ngo dusabikaniriza ariko radukurikirana mu Irembo TV. Murakoze cyane. Reka ndabasomere muri Zaburi 50, twumve icyo Imana ivuga. Zaburi 50. Turasoma umurongo wa 21, twumve icyo Imana ivuga. Umunyabyaha haravuga ngo ivyo urabikora nanje ngahora, ukiyumvira yuko mwanye nawe gose, ariko nzoguhana ndabishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Uri kurakora ibyaha Imana irakubona ikihorera. Uri kurakora ibyaha Imana umengo ni nk'uwundi muntu ushobora kubesha. Imana igisho ryayo rishika hose, ibona byose. Nawe uhagarara mu rusengero hari ibintu warayemwo. Hari abantu bajya mu rusengero ku mugoroba bakaja ku mupfumu. Ibyo byose Imana irabibona. Ibyo byaha Imana irihorera, ariko uhageze guhana irabitondeka kujya bikurikirana byose. Imana ntibesha, ijambo ryayo ntiribesha. Reka nsome aya majambo yo muri Yesaya. Yesaya 55. Yesaya 55. Imana yanka icyaha, ntabwo yanka umunyabyaha. Ibyo byaha uri kurakora kuko utazi igihe uzopfira, ubipfiriyemo Imana hageze kuguhana izobizana byose ku murongo. Ariko Imana yamiducira kanzo ku bantu bashaka kumva. Yesaya 55 mpere ku murongo wa 6 shike ku murongo w'indwi, haravuga ngo nimurondere uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ubugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Amen. Imana yava ngo murondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, bigishoboka nuno munsi kwabonwa, ejo ntuhaganza ntawuzi. Iyo umuntu munyabyaha naho yoba umwicanyi ruhebwa, iyo yagiye imbere y'Imana agasaba imbabazi, Imana iramubabarira. Wowe rero uri kuradukurikira, iyumvire, isuzume niwe wiyizi.
Yego. nanje nisuzume. Mm. Wewe woroheje, wewe uhambaye, wewe ukomeye cyane, wisuzume nanje nisuzume. Yego. Imana yo mwijuru ni Imana itagingurire. Hari abantu bashira imbere ivyubahiro. Ivyubahiro. Niyo umukebuye gato ati nyakubahwa, icyo kintu Imana ntigikunda. Arakuraba agati wewe ndagufise ko uburenganzira bwo gupfa no gukira. Yego. No kuravya. Na cyane cyane Monsieur Cyril, mbanze ndabashimire vyimva mutima, ariko singomba kubaza kubera ni jambo ry'Imana ariko rasabikaniriza abariko baragukurikirana ngaha na cyane cyane mu Irembo TV. Ariko mere nk'ubabariza nkuko nawo nyene nzi kubaza kwibariza. Hariho henshi uza wumva ngo ivyaha byose birangana. Ariko ngaha mwagerageje kuvuga ubutandukane bw'ivyaha ingene bimeze. None tuvuge ko ari twebwe ku ruhande rwacu, twebwe abantu tuvuga ko ibyaha bitangana, canke ni ku ruhande rw'Imana ivuga ko ibyaha bitangana? Murakoze cyane kuri cyo kibazo. Yego. Ariko nagomba mvuge nti nabitanze nk'uburorero gusa. Yego. Nani Imana yaranse gutandukanya ngo iki ni gikuru, iki ni gitoyi, kugira ngo abantu ntibave babishira ku mutima ati ibyo byaha bikomakomeye tubireke. Twikorere utu duto dusanzwe. Icyaha yavuze ngo ntusambane, niyo yavuze ngo ntukifuze gusambana, ntiwibe. Yavuze kuri kiriya, niyo yavuze no kuri iki. Yego. Ibyaha imbere y'Imana birangana. Kumbure imbere yacu ko tubitahura nk'abana b'abantu umengo birasumbana. Ndakubwire imbere y'Imana umwicaye uzohanwa cyane, ntabwo ari umwicanyi, ntabwo ari umusambanyi. Oya. Uzohanwa kurusha abandi bose nuwari yarakiriye umwami Yesu, agatahura icyo Yesu yakoze ku musaraba, mu nyuma akakivamwo. Uwazohanwa kurusha n'umwicanyi n'umusambanyi. Na cyane cyane niho haho rero urumva uca wumva ko imbere y'Imana ni jambo rimwe, nkuko twumva ngo ni jambo ry'Imana. N'icyaha rero ni kimwe. Tukiri ngaho nyene ariko tukavuga tuti burya byinshi dukora canke byinshi abantu bakora baba bafise aho babirahura. Ariko mwagerageje kuvuga ku mpande zitandukanye, mukagira muti ufatiye ku mukozi w'Imana, ku mwigisha, ku muganga, ndetse no umuntu wese afise icajejwe mu mabanga arimwo. Ikintu cyose akora kidafatiye canke kitaza gihesha icubahiro umwanya canke ijambo ry'Imana ni icyaha. Ndibaza niko mwagerageje kuvyumva. Ariko tukagira tuti ko tuzatwumva ngo abafise nk'abagore benshi, kandi twumva ko Imana yemera umugore umwe, ariko tukaza twumva abatwitangiye imbere nk'aba Ibrahimu sinzi canke n'abandi. Ariko azabumva ngo bari bafise ngo bagore, hari abari bafise ngo bagore barenga 100. Ariko tukaca tuvuga tuti nibo twisunga kugira ngo tugume mu vy'Imana. Ntiwumva ko ariho intege zicikira kuba tuvuga tuti none abo ko batwitangiye imbere bakemererwa, ni Imana yabemereye ko batunga abo bagore benshi, natwe kubera iki bica biba nk'uko umengo ni kizira kuri twebwe. Nizana cyane cyane. Murakoze cyane. Icyo nashaka kuvuga, yego, n'abantu bose bafise abagore benshi uyu munsi bisunga isezerano rya kera. Aburahamu kuvuga ngira ngo wonzi muri Bibiliya yagize abagore benshi ni umwami Salomo, abagore barenga 1000. Yego. Rero umuntu akaca yisunga isezerano rya kera kugira ngo agire abagore benshi. Kandi muri abo w'isezerano rya kera harimo n'ab'Imana yemera. Ariko uyu munsi ngo ibyavugishwa byose twari twiteze isezerano risha ritangurwa n'imenwa ry'amaraso ya Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo nawe yabyivugiye ngo ibyanditswe ibyavugishijwe n'abavugishwa bose banyitangiye imbere. Yego. N'abanditse ba Zaburi bavuga kuri jewe. Hanyuma Yesu amaze kuza, Yesu aruta Mose, Yesu aruta Aburahamu, Yesu aruta umwami Dawidi. Yego. Isezerano yazanye akavuga. Imana ishimwe cyane ko bamubagije kuri icyo kibazo. Yego. Erega baramubagije n'abasadukayo bababagije Yesu.
abasadukayo ntibemera izuka, abafarisayo bararyemera, ariko baza kumugeza ngo hari umuntu yarongowe n'umugabo umwe apfa batabyaranye umwana, yego, agenda arongorwa n'abatoyi biwe gushika ku ndwi, abo bose nta n'umwe yamuvyaye ku mwana. None mu gihe cy'izuka uwo mugore azoba uwande? Aravuga ati mwarazimiye mwijuru ntawe uzorongora, kandi abo nyene bavuga yuko ntuzenye kurongora abagore benshi ari ijambo ry'Imana bivuga, nibo nyene baza bavuga yuko mwijuru Imana izobongera n'abandi bagore n'abamarayika igashiramo ikabasubiza n'abagore bari bafise mw'isi, ko izobibasubiza. Yego. Ariko Yesu amaze kuvuga ngo umuntu natunga umugore umwe gusa, Yesu ni umwami wacu, icyo avuze gifite ububasha. Abandi bose bavuga ibizoba kuri Mesiya, Yesu bamwita Mesiya. Mesiya amaze kuza, ibyo yatubwiye tugomba kubaha ibyo nyene. Umugabo udashaka kurongora ntabwo ari itegeko. Umusore yovuga ati Yesu nshaka kurongora nk'aba Paulo n'abandi, wonye kurongora. Murakoze cyane. Ego, reka swenda bashimire na cyane cyane nkuko n'ikiganiro cyacu kiriko kigira ku musozo, nahanavuze ko atavyinshi numva nobaza kubera ijambo ry'Imana ryo nyene ririsobanuye, niryo bashikirije kuva na mbere. Ariko nashaka na cyane cyane ndabasabe akajambo, na cyane cyane ndazi ko muza kukavuga gahagaze ku ijambo ry'Imana nkuko ari byo mwatanguye, wobwira iyo mice yose nkuko mwayigishije ku cyaha, mbega abaza nabo bavuga bati cyakira umugisha cyanke ibi birakoretse cyanke ntibitevye kuza, dufate ko ari ukutamenya ko bategerezwa kwigisha ku cyaha, kuko na cyane cyane twagiye gusanga ahubwo n'ico cyaha nabo bariko barigisha ivyo, tuza gusanga ahubwo ico cyaha abantu baza kugwira, bagwiriye mu gukora ivyaha kandi arico Imana yanka. Ariko ukaza mva bigumira ngo fata ibi biragenze neza bimeze uko, ni ukuvuga ko batokwigisha ku cyaha, bigisha kwa bijya canke muri mwebwe mu buvuga ubutumwa n'abandi. Umwe wese arafise aho yatoranye kuvuga ati je nzoza ndigisha kuri iki, abandi nabo nibimenye baze barigisha kuri kiriya. Murakoze cyane. Kubigisha cyakira umugisha birakoretse, Imana igiye kubikora byihuse, uronse visa, uronse umugabo mwiza, uronse umugore mwiza, uronse imodoka, ibyo byose bavyita ibiryohera amatwi. None munyamakuru ndakubaza, yego, wowe nta modoka ushaka? Nigere ndayishaka. Ntanze ushaka? Byose ndabishaka. Ivyo ni ibiryohera amatwi. Yego. Imana, ijambo ry'Imana ribavuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe, ukeneye umugisha nagenda kure. Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Yego. Ibisigaye twigisha abantu icyaha, ibyo byose umuntu ashaka kwigisha arashobora kubyigisha. None se Yesu hari umuntu yamurushije gukora ibyaha? Murantunga ndihenze. Hari umuntu yamurushije gukora ibitangaza? Nta numwe. Ngazahageze hose yavuga ngo ubwami bw'Imana buregereje, ihana ibyaha. Yego. N'uwamwitangiye imbere Yohani Batista yavuga ngo ubwami bw'Imana buraje, tegura inzira z'ubwami bw'Imana, ihana ibyaha byanyu. Abantu nibihana ibyaha, abantu nibigishwe ijambo ry'Imana. Mperuka kubona kuri afishe y'umukozi w'Imana arongoye ishengero atumirira abantu ngo ibisigabwenge, ngo muze murabe ibisigabwenge. Ntabwo Yesu yigeze avuga ngo baze barabe ibisigabwenge. Wapi? Ntabwo ibitangaza Yesu yakora babigirira publicity. Oya, ariko mu bikorana bavuga ngo hazomuguruka abantu. Yesu yabamugurura atarinze gukora publicity. Yego. Yesu rero ibyo yakora byari kudepana abana b'Imana ngo bamenye yuko Imana yo mwijuru ikora ibitangaza. Ariko ivyo ntaco yabivuga ko yavuga ngo ihana icyaha, ngo wihanye icyaha uronka agakiza, gira kugororoka. Rero ibyo uri kurambwira najewe ndiko ndavuga ubutumwa ngaho,
wo mbwira imodoka ndayikeneye yego ndayikeneye yego kuja mu mahanga gutembera n'indege ndabishaka byose urabishaka ariko ibyo ntabwo bijyana abantu mu ijoro oya uzotembera Amerika uzotembera hirya no hino bizogenda neza yego rero cakira utigishije abantu guheba icyaha yego hari akantu kaba gahatse yego byigishe nibabyigishe mu buryo ariko nka jewe nk'uko ndabyumva nta kwezi kohera mu ishengero batigishije ku cyaha ndibuka ahantu nari umurongozi umuvugishwa arahaguruka abwira umuntu ngo Imana iguhaye imigisha itatu yihuse ugenda ngo ujye murongoza gusengera acaraza ndamubwira ndaba mu maso nundabe mu maso arandaba mu maso imbere y'uko ndagusengera ngo ubone umugisha suzuma mu mutima wawe atacyaha kiriyo ukumva ijwi rikwagira igicaha ubanza ukihane umugisha uzokurikira yari yataye umugore ajya kuri Maraya yavuye muri icyo kibanza yinjira kuri Maraya kandi amaze gushika kuri Maraya yinjiye mu muryango ijwi rirasemerera rimubwira ngo umukozi wanjye Sirire nta jambo yakubwiye aha hantu yinjiye yarondera iki nta mugore ufise ariko wataye umugore uri kuri Maraya aha hantu utahavuye nzo hakwikira ariko ubundi yamubwiye ngo cakira Imana guhezagire murakoze cyane reka na cyane dusozere ikiganiro cyacu ariko mugire akajambo mwohereza ko nk'impanuro mwotekerera abariko barabakurikirana ngaha mu Irembo TV ego murakoze cyane wewe uri kuradukurikira wewe wagiriwe amahirwe yo kumva buno butumwa ego wihane icyaha erega Imana ntabwo ikora ibyo dushaka Imana yacu ni patro niwe tubwira ibyo agomba akaba ibyo dukora si twe tubwira Imana ibyo tugomba hanyuma ngo ibikore tubanze dukore iby'Imana igomba nayo izotwibuka itugire neza Imana patro ni Imana ishaka bijya itugombako nibyo bizotugirira akamaro kurusha ibyo twebwe tuyigombako Imana niyakubwira ati heba Maraya heba ujya muhabara ibyo bizokugwa mu matwi bikubabaze ariko niwabiheba umugisha w'Imana amen namwe muri mu byaha bitandukanye wewe uri mu byaha bitandukanye ibyaha byo kubeshya kunyotora ndangirize ku icyaha dukunze kwibagira icyaha bita ubunebwe nacyo nyine burya n'ubunebwe ni icyaha gikomeye cyane bwa bundi tuzozira byinshi Imana yanka abantu batatu duhere kuri uwo munebwe Imana iranka umunebwe rwose umunebwe ntazobona iterambere abantu banebwe bakunda kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo izobiduhera mu itiro uzobirota ubona ugenda n'indege ucuro wikanga urugendo n'amaguru Imana ihezagira uri ku kivi akora cyane aba bantu bose batunze ntabwo ari abakozi b'Imana ni abantu bakora cyane ibihugu bya rutura bitunze bidasenga natwe twirwa turasenga n'amafungo inda zarafatanye n'imigongo tugira amafungo ntabwo dushika ku iterambere dukore Imana iranka umuntu atizera ntashaka guhimbara Imana Imana kandi iranka umunyabwoba nawe ubwazana dosiye ajya baguha akazi ngo ni wapi ntibikunda karabaye abo bantu badatibadira banga kandi niyo bibera intambamye umugisha w'Imana uhari nuko rero wihane icyaha hanyuma uhindukire Imana soma ijambo ry'Imana senga cyane cyane mu ijoro ku murango ukore na Yesu ku murango yarakora cyane hanyuma agasenga ijoro Yesu yatubereye akarorero dukore nk'uko yakora hanyuma tuzobona umugisha
umugisha. Imana ibahezagire. murakoze cyane, reka mbande ndabashimira, ariko nibaze ko n'ikindi gihe nitwabakenera kugira ngo muze gusabikaniriza abadukurikirana mu Irembo TV, nibaze ko muzohashika. Yego cyane, murakoze kandi nzoza nihuta. Ego, Abakeneye ijambo ry'Imana ni ni benshi kandi baruhijwe n'ibintu byinshi batashobora kumenya ingene bari bubivemo bivana nuko bataratahurana cyane cyane ijambo ry'Imana. Reka ndabivuga. Ego, ndongeye kubashimira ndabakengurukira, na cyane cyane umutumire wacu mwamwumvise ko icyari cyanamuzanye, na cyane cyane ko ari kudusabikaniriza atwigisha, na cyane cyane ibyo benshi novuga ko batinya kuvugako, kubera kujya bavuga ngo burya ngo cyaha benshi ntibakunda kukivugako. Rero sinovuga byinshi, ndabatumire kugira subscribe, share ndetse na commentaire. Nongera shimira vyimva mutima umutumire wacu mwamwumvise. Kuri mikro ni Kava Burundi Jean, kuri kamera ya Tresor n'umutumire wacu. Reka ndabasezere, nawe nyene agire kabasezera. Murakoze cyane, yari Cyril Niyongabo muvuga butumwa. Yego, Hanyuma munkundiye mu masegonde nka 10 ngene sense. na cyane cyane ico nashatse ko ryoherezako, Murakoze nkuko cyane. twatanguye dusenga, ryohereze gusenga. Murakoze cyane. Ego, Data wera nyine icyubahiro, duciye bugufi mu nyonga zawe, reka rino jambo mpwemu wawe yera aginjize mu mitima y'abagiye kubyumva bose, abariko baryumva muri kano kanya, abazoryumva hanyuma, impande zine z'isi. Mwami, ubibutse kwihana icyaha, uzoba ukoze mwami w'abami. Icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe Data. Yesu wapfuye kubera ibyaha, uratwigura ku musaraba. Ibutsa abantu bawe ko igikorwa wakoze ku musaraba watanze igiciro gikomeye cyane. Wibutsa abantu kwihana icyaha, kandi abantu nitwihana ibyaha byacu uzotugirira neza. Reka Data, ijambo ryawe riravuga ngo kandi abantu banje bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga zanje, nanjye nzobumva ndi mu ijuru, ndabakirize n'igihugu cyacu. Urakoze Mwami, uhezagire igihugu cyacu, ibibazo byose biri mu gihugu Mwami ubikemure, abarundi twese tumererwe neza. Uzoba ukoze, tubisenze twizeye ko bikoretse mu izina rya Yesu. amen. Murakoze nawe. Mwirembo TV.